Ndabaramukije nk'uko mwabinsavye groupe yanyu nayikoze. Reka mbanze ndabumvishe kwanza intahe amashimwe ajanye na vya bikorwa vyanyu tubakorera. Nzoza ndabikora kubera ko aba bampaye audio rimwe babinsavye ati nukuri nashaka gushima. Hama nanje ndashaka ndagushimira nukuri. Nashaka ndagushimira warakoze. Imana ikomeze agirire no kubana nahezagiwe. Imana ikomeze kongereza imigisha. Iyo ngabire wahawe uzoyigumane nukuri. Nukuri warakoze urabona ko yakibazo nari ifise kuba ndikira amahera make cane bakankata amahera menshi. Ariko kuba uvugisha umubabuja wanje kupanda kunimera kuvugana n'amabuja wanje nukuri nawe nyako byarahindutse. Warakoze vraiment kandi abantu kabisa nivyo babonye umuntu bamuvugiye burya baratinya kabisa. Nkajya ntapfunda muri bangira nyene na application umugenzi yampaye ndakamwereka ndamwereka namera bamuha ikirukangana ati dore amadolari aronka. Acha nukuri ebana naciye ndamwereka yarabigize ubu ngubu yarongeka mu madolari nukuri warakoze. Ubu ngubu barongeka mu madolari urabona ko naronka amadolari 212 ariko ubu andika amadolari 231 kandi bundi batora uko nyene nukuri warakoze nukuri warakoze. Asha ndagushimiye ko warakoze bravo. Ego Okay, hano rero ndumva nta byinshi novuga usibye ko nanje ndamushimiye ko nawe yibutse gushima. Hanyuma nubwo ndabacangiye murabona ngahanditse ngo gufasha abatashe bahuye n'ingorane. Nabakoreye ya groupe yanyu rero ngomba ndashira muri commentaire ushaka wese afyonde kuri link yinjiremo. Iyi groupe ukuntu izokora ni gute? Nta muntu bazoha amafaranga. Nta mafaranga jenzo basaba kuko nimwe mwasabye ko tuyikora. Umuntu azoza ataha yahuye n'ivyago ageze mu Burundi wenyene azoca azana inimero ya limikashi ya Eco Cash. Mwebwe nyene muri groupe muce mumufasha. Hari imbere abamaze kwinjira mu bambwiye ngo ni gutangira ikigira 10 ngo niho gukorera Imana niho kujya boho umworo kandi n'ukuri nasanze ari byo. Umuntu abimbara Imana imuhezagire. Ari manu bambere bayinjiyemo kuko nta bantu barayinjira mu beshi. Mubwo bagumye binsaba niyo mpamvu ndayikoze. Kuko amafaranga aciye ku muntu muraza amafaranga aragoye. Wabusanga ari iwe canke hakaba amajambo menshi. Mugabo utanze igihumbi ukakihera wa muntu nyene aho bizoba ari sawa. Wewe gusoshira muri groupe ati ndamuhaye screenshot tukabona ko yarose. Nawe akatubwira ati bamaze kumpaya. Duhejeje nimba twavuze ko tuzomfasha indwi yose ndwi zibiri nimba ari ukwezi tuvuze ati yarose miliyoni 2 yarose iki tugashima Imana. Kandi iyi groupe bisaba ko mwese muyijamwe kuko n'ubutagowe aragoresha. Ejo ushobora n'ivyago canke ugahura n'umugenzi wawe. Waba wirukanwe, waba wagwaye, waba wahuye nk'ibibazo byose duhura nabyo. Tukagufasha. Erega ampaye audio nziza cyane umuntu ndamushimiye yavuze ati nukuri aterega burya gukorera Imana si kuja mu mushengero no gutwara ibitabo. Ngo mbere ivyo gukorera igikorwa niho kwa kundi wohura n'umworo mwijoro mu nzira ukamufasha. Ati rero mu bikore n'umutima mwiza twe tuzobikora vraiment. Cyo numva vuze neza cyane. So reka rero iyi groupe muyijemo. Hakiri kare mwese muyicaremo nitwumvikana mukavuga ati yugare nzoyugara kumbure ze yugurwa hageze ko barungikamwo. Yuguruye naho mugumye tigumye muze muraganira ndavyizo guma yuguruye mugabo ndumva n'icyumviro ciza mwagize. Jewe nukuri namaniyumvira byinshi ikintu nageze kucyumvira mugo sinagihaye umwanya kuko nabona umenga biragoye. Ariko kubona mwe muvuze ati yikore ndayikoze kandi ndazi ko bizogira akamaro. Ikizorenza ko ni amashimwe. Umuntu tugomba guhera ko rero ni Cecile
Cecile menga ya Cecile ko biri kose ni Cecile niwe tugomba guherako kuko famiye yiwe yaramwakiriye mugabo mwarabibonye ukuntu bimeze. Cecile acazana nimero muri groupe hanyuma tumuhereko tumufashe. Ejo n'uyundi tuzomufasha kandi simpaka ngo utange menshi, ni gutanga make make kugira ngo n'ubundi wo munyuma zaronke kuko murabona ibyago vyamaho. 5,000 birakwiye, 10 birakwiye, 20 birakwiye, 30 birakwiye, 50 birakwiye. Uko umutima kubwiye niyo vyo 5 tura abantu 1,000 muri groupe tuzomuha 500,000. Tura abantu 1,000 muri groupe canke 500 tuzomukubita 1,000 n'umu miliyoni hanyuma bigende neza. Kandi nzogira groupe imwe ngire ya kabiri ngire ya gatatu nimwe wabeshi mugabo dukore igikorwa dukorera Imana. Urahambwiye ngo rega ngo umuntu ngo akora neza kiri ku isi ngo umuntu afuye ntabijana ebana navuze ati mana niko ntamusavye uruhusha audio yomba ndayivugije ariko sinabikora ntamusavye uruhusha reka ndayumviriza ahubwo je mugomba mbanza kugara. Ya ndumva rero nta byishino bandanya kuvuga usivye ko nogarukiriza ngaha ikiganiro. Sinashatse ko tugira ibintu birebire kubera yuko ntibiri muri gahunda. Ndashimiye rero cyane umushiki wacu yashimye, reka namuvuge ko nawe uyu rero yarafise ingorane zo kumurungikira amafaranga bakamuha makeya akarira hanyuma arandondera tunazinanye dusanzwe tunaganira ariko narafashe umwanya wo kuganira na inabuja wiwe ndamwira ukuntu bigenda ukuntu ahomba none no kuri ndukiyo yambwira ati haduze ko amadolari numvise ari nka 10 nangahe vyumvikana ko aje bahora bakatamwo rero amadolari 10 nangahe mu Marundi nangahe mu abantu muri muzo ko ari menshi n'ibihumbi byababijana kwanze 10 nangahe ibihumbi 100 byabikwiye urumva ko yongereye ku mahera kwanza naje yavuze ari ukuntu bahora bayamukatamwo ngo bakamukurira ko sinzi byo yambwiye yasa ari yaronka amafaranga ari munsi y'amajana 2 ntihenze sinzi ukuntu byaba vyagenze none ubu rero murabona yuko ayo amajana 230 ayatora kandi akwiye 3 nangahe atora kwiye ikintu ciza cyane. Imana ishimwe ndashimiye Imana ko dukoze nkuko bagashima urumva ko ni ikintu gikomeye cyane. Groupe yo gufasha abatashe bahuye n'ingorane muyinjiremo dufashanye nivyo byiza kuko kora neza ukayisanga imbere kora neza ikaguherekeza ni nabi nuko nyene imirimo y'amaboko yacu tukiraha ku isi nizo duherekeza ntitwapfa hajya amasengesho mu nsengera iyo nafasha kanya nanje nkasenga Imana ikabagirira neza ajya Imana ntinshaka kuyibagira namasoma commentaire niyo nabangwaye nkumva no ndabafasha amuga ati nokuri umuntu watugwa amafaranga kuvuga gusa ati wagize neza Imana kugirire neza uwo numugisha kuko ngo ikiboshwe hano mu isi no mu ijuru nuko abantu baguhezagiye hano ku isi no mu ijuru nuko dukore neza twibandanirize rero bino bintu bintwara umwanya munini nukuri abantu tuganira murabizi no kujya nkunda shonje sindajya kandi nta bantu benshi ndafasha mubwo kubera gusoma message kubishura ivyo Mana birangora kandi sinzobiheba nzobibandanya. Hanyuma imiryango yantuzenya ya mwinkuru nyene ndabivugiyemo ngaha umuryango w'uyu undondere uyu muryango wa ntuze wa umwe natabarije hirya yejo barandondeye ntibagarutse umuryango wa ntuze wa uyu murundi kazi yitwa Niyirema Elimine ndasabye andondere munyandikire undungikire audio umuryango wa Elimine mumbwire byihuse ndabakeneye cyane nawe Imana
ntiyamuhevye igomba kumugirira neza. Ndabateye amatsiko ngaho rero, reka nce nibandaniriza. Ndabashimiye cyane gose abantu mwitanga mutiziganya mu gutabariza bene wanyu, abantu mudufasha kugira ngo turonke imiryango y'abariko baratabaza, n'abantu namwe mudufasha duha ibintu mugaheza mukabishira mu nshingano zanyu, namwe turabashimiye kuko hari igihe twatabaza tukabura abadufasha canke ntimwakira ibyo twabahaye canke ntimudufasha kugira ngo ibibazo bikemuke, kuko twebwe je ngaha sinke muri ibibazo nta nivyo nshoboye n'ukuri, oya je gusa icyo nkora nanje ndatakamba, hari hantu bitanga canke nkabivuga nkabisobanura hamwe arenga hamwe, hanyuma hari igihe usanga bigenze neza tutaragera kure bigasha bigarukira aho nyene. Ntitwabura gushima rero mugwa n'igihe bigorana tukarinda kwifashisha izindi nguvu ariko turabashimiye gose mwebwe mudufasha canke mukemura ibibazo nk'ibi. Abana b'u Burundi ntibagwe mu gahinga, burya umuntu amaze kumenyekana ko ari mu gahinga bariko baramugira nabi aho kwatakaza ubuzima, mwe muhari mubifise mu nshingano zanyu mubwiza guca mugira icyo mukoze kugira ngo mukemure ibibazo, ingorane zitaraba ingorane. Nigushima rero kuko mushatse mubona bireka nubwo twotabaza, ego murakoze kandi muheza gikwe.